niko kujya rero usanga naguze impuzu zitatu zitandukanye ndinjira ni muri imwe hageze gufungura nkambara iyindi ugukata gato nkambara iyindi mba numva nyene numva shaka gukora ikintu cyose numva kinyoheye umunsi wawe ware ngo ni usare gusa ngo bizohera abantu uko abantu mwe bazabambwira murashobora kuronka umushinga ntahe muvanga kumwe agusumvye ibisazi umuntu akurana ni mpamvu navuze kare jewe ngo sinahora abantu bagira iminsi mikuru minini sivyo niko ko abantu badatara gute wowe uryama ku munsi wa anniversaire yawe nagira baje deteste sindacanka vraiment ahubwo kirasumba kwanga n'umuntu avuga ngo ngo ngera sesagura oya ngo ndiko ndasaza ngo mfete kubera uraza abantu bifuza gushikana iyo myaka ufise urisha umwana 20 imyaka mfise n'abahurira mu mariage maze kujama araharurika ntasikana fate nkajya uri muri kundo hageze nka Saint Valentin urabuze ibyo ubanza aba boyfriend barushe change Saint Valentin yamigwa atabashe ruvise ari yaranja ashomera abashenyi aho je nkunda gutwenga ndetse kumara ukwezi ntatwenga kwezi kose fani ko ari wabaye nigihe negeze kubura mu boyfriend nigeze mbona amaze nk'ukwezi kose ntatwenga mbona ni mbabaye cyane gose mwaramutse mwiriwe murakomeye mumeze neza abakunzi bose wa Fun and Fact umuryango wose wa Fun and Fact mwe muri umuryango wacu twe turi umuryango wanyu wa Seven Vibes n'abatarabara ba Fun and Fact mbwa bakunda Seven Vibes mwese mwaje umuryango wa Fun and Fact kandi muze kuruta murayira chaque vendredi muza kuraba ko time yagiye kora ko nantuka dusibaga ke mugabo kenshi tukamaduhari ni émission ya chaque vendredi il traite ama sujet de la vie sociale ibintu tubayemwo ukuntu tubayeho iyo nyene bisanzwe atukangera abayira mama tukimenyera uyu munsi turakwiye kandi kubera twarabwiye ko madame Nikita madame Wanza yagarutse mu kiganiro baramwakiriye nabo vraiment ewe nari mukumbuye twarabibonye vraiment natwe nitwanyika tukagaruka tugende wose nasavye tutkuranwe tunyiki reka ndabakiraga nzanje baramutse amatwi akira tumire baje no munsi there's no fun no introduction w'iminota 10 ntaho twemera ko turacerewe imvura igombigwe nita ngomba je gukora hit connection ndashaka gutora abana ku ishuri nanje ngira nkuri indi emission donc turi numusinje ndimutebutse okay mutete muramutse abakunzi bacu twakira tuna batugende tudoge kwijambo yes Christ burira hinda yambujiji yonja manzi yararaye ngina yabujije sina yabujije ngene noye no frère skanzu turirimbo ngayataka nicyo gituma avuga ngo nari nababujije bibi muramutse abajanda shavu kaza najya amazi tumusuke ko ahore make me je ne twari kubujije nazo twari kubujije ndashavura ndumvira okay turabaramukije bakunzi bacu Fun and Fact bakunzi ba Siren Vibes turabahaye ikaze kandi muri Fun and Fact y'uno munsi nkuko musanze mubizi turabakunda cyane kandi nkuko Hosy yabivuze merci beaucoup ngene mwanyakiriye naje kunda amahoro cyane jewe no munsi ndi mutebuzi ndi nasama ariko wagwana my people muramukomeye weekend yatanguye neza kandi izogenda neza katika jina la Yesu nashaka kuvuga no munsi naravye bagiye akozikazi akarimbo kiye umugenzi wacu kibazo umutumirare aravyemerewe nashaka genda mvuze ikintu kimwe kozikazi akarimbo k'Imana
naka igitangaza Yesu ngaya gusa umva uzi yarigeze kunsurprena mu kiganiro arambwira ngo biranyika anzi nyinshi ariko akarimbo nyene nzababwira umunsi uri gitumana ndakazi tugira amahoro man tujye kumukira ko yamya karimbo kamwe ka gospel mu buzima Yesu mwamiya kumukira ko nyina nainda oya ndazizi sheri bana niyo nyina ahehora nimwahura ahantu nahazwa yanyoye zo tumugira ririmba diriba gospel zo ririmba nyene bigita ndamuse nanyene nukagiye mwabandanije oya twabiheze nyine zagenze gute okay twakira abashitsi bacu kaduhere kuri akiri kubo Mama DJ Fanny mama zangote ndigambira haje muri Fun&facts ni wari umushitsi wewe uyunye taha wewe ariko tuguma twubaha abashitsi turakubaha sagle umushitsi muri Fun&facts cyane amatwi umusango ashusha okay yo je mugabo menga ndi nyuma ya clôture egegwa imbere no kubarondera nza gutya duga intebe batarabinyemerera bajyanye babanyakubaho baranyemereye okay je vois maintenant ça va Fanny kariye mu kiganiro cacu murakoze ndabaramukije bakunzi bakino kiganiro nitwa Fanny vuga amazina yose nitwa Nyamurangwa Fanny benshi banyita DJ Fanny aka akiri kubwa hariho abataza kuvyemera niwabona gusiga iganiro atatangura yamuhe kwangwa akiri kubwa nanya nyene aya abantu bacu sigaye bafite nabo kuri Facebook apana apana bo kuri Facebook na kamikao abo kuri he twabitoye nako iyo dukora n'umwuga abantu benshi baduha amazina atandukanye umwose aranyita icyo ashaka ndamuhaye uburenganzira twari yakiri murakoze yes nanje nitwa kwizera Gretha yo gle pour les intimes kuroka vraiment nitwa kwizera Gretha ndabaramukije abanywanyi ba Siren abakunzi ba Siren Vibes kandi abakunzi ba Fun&facts d'accord okay uyu munsi tugira tuge kuri sujet y'abantu itanda bagaje iranda nakuraba nyene cyabiri muri amasuje ngoma nkandira nk'ubuye ngasihona ivana n'akajuice wa Junior nta kintu kimwe je bidolo ndavuga ibintu bafunguye nawe ya okay ni bona ari umushusho mwana numva shaka gusinzira mwamwe cyatunyarutse mutaraha shaka kura kuyisuje je ndayivuze nayivuga nabi introduction n'undi handi byo kuvuga introduction reka mugenzi wacu mama intro bagigi babwire introduction y'ikiganiro tunyarutse kuri hano mwanya mvura itaragwa nta mvura iguye yabihevye sinzi umuhererezi turi kumwe muri mwebwe canke muri bajya bari hariya usanga yayo n'ifu oya njengira kabiri nuko rero bakunzi bacu bakunzi ba Fun&facts bakunzi ba Siren Vibes turasuye kubaha ikaze mu kiganiro cacu nkuko mubibona rero turafise abatumire babiri DJ Fanny ni jambere aje muri Fun&facts kandi nibaza ko benshi muri mwege muko muradukurikirana muramuzi kandi murakurikirana n'ibikorwa vyiwe ibintu tugiye kuvuga ni ibintu cyane biramwerekeye kuko abirimwo cyane tugiye kuvuga ku bintu byo guhimbaza amasabukuru y'amavuka fête d'anniversaire ego abantu benshi amafête d'anniversaire bazi ngo n'ay'abana bagakorera anniversaire abana bagakorera imanza zitandukanye ubu hasigaye hariho na moisiversaire mama we navyo urabona si umwa igato aseko hariho n'amaballoons byose base ba bebe n'ubundi si abakunze ngira bizohava bijamwo navyo ngira bizohava bijamwo ivyo muganga rero hariho bamwe n'ukuri babiha agaciro hariho n'abandi atagaciro na gato yibabiha
apana kubiha agaciro gute hariho umuntu ego arazi yavutse telle date mugabo nta minsi mikuru nta gutumira abantu canke arayibagira canke akanibagira uwo munsi wiwe akawibukishwa na Facebook canke abandi uwundi muntu amufise ku mutima ubona yamwandikiye je papa niwe harayinyibutsa nkavyuka mbwira ragasoda no munsi uyu munsi rero twatumiye Gle na Fanny kubera iki n'abantu babiri bose bazi amatariki yabo bavukiyeko bayahana agaciro deja yasa n'amasaha muri aba babiri Fanny abantu basanzwe bakurikirana iminsi mikuru yiwe y'amavuka abari festival concert ego ufise ikanzu nziza abari urubanza costume nziza n'aka makeup ka bien ego abari urubanza runini cyane urubanza rusa neza cyane urubanza aba yambaye neza cyane ahindura impuzu injuro nka zitatu ndasaba kubaza umugabo wavuye ko uko biradudubize ayo mushusho nawe uradukoreye akazi umushusho yariye agatanganyika turi hafi ya Tanganyika natwe hari akayaga gatera umutima mwiza wo hanyuma bimutwara uburyo butari bukeya haba harimo abantu benshi batandukanye amapersonalite menshi atandukanye abategetsi abartiste abavyeyi influenceur ebana baozi mve abantu bose nyene ubwoko bwose anniversaire yiwe haraba coming soon attachez vos ceintures hagira haze anniversaire yanje nukuri abari urubanza runiniya cane yamvura iraguye nimwabona hari ikintu gihindutse muze kudutahura okay Gleu now hanyuma Gleu nawe Gleu agira voyage Gleu anniversaire yiwe nawe nyene arayibuka arayiha agaciro de sa manière arafise ingene awuhimbaza bitandukanye cyane n'ivya Fanny muri mwebwe muko murabiraba nibaza ko kuri muraza kubona mwabibonye haje gitanguye mwabonye amafoto ya Fanny ku minsi mikuru yiwe imwe murabona impuzu yambaye n'ingene zimeze Gleu ivyo tumaze kubona nk'incuro nka zingahe aragira akantu ko kuva ngaha mu gisagara ca Bujumbura nahikoze akaja oya igisagara vraiment ngira ngo avuga ati iyo mfuma ntakivukiramo akacaja mu ntara hagati ariko muri abagenzi biwe bakawuhimbaza uko avyumva rero ntituje ngaha kuvuga ngo yaba uyu canke Gretha ngo ni uhimbaza neza n'uyu oya wewe uriko uraturaba ufise ukuntu uhimbaza nimba ugurira amakado abavyeyi bawe en guise de reconnaissance kuko ku bintu bagukoreye ni sawa cyane namba ugira ya messe d'action de grâce ukaja gushimira Imana byose n'uburyo bwawe nimba ufata indege ukaja Mumbai byose Hawaii Dubai byose birashoboka rero uyu munsi twashaka kubaza DJ Fanny na Gleu umunsi mukuru w'amavuka kwanza niki ubibutse iki hanyuma kujya kuntu muhimbaza niko bibaryohera niko muba mushaka kwereka abandi ko mwawuhimbaje mbega umunsi mukuru w'amavuka twategerezwa kwamplikamwo abandi bantu kuko hariho ibintu biriho ubunye biriko biragabanuka bakagira ama groupe ya anniversaire bakoblige umuntu gutanga amafaranga ya naya muri participation mbega twategerezwa kwamplikamwo abandi bantu mu munsi mukuru w'amavuko wawe canke uyo muntu akujyoherewe arayatanga kubera kujyoherewe akaza guhimbazanyana nawe dufite ibibazo byinshi cyane zo kuyaganga hanye ndabizi cyane muko muraturaba muvuga muti ivyo ni ivy'abana shahu ivyo nye nibituraba mugabo umuntu amara umwaka wose ni ikintu kinini Imana yarakuzigamye yaragucishije muri ibintu byinshi cyane amaba ukagwa ukavyuka nukuri abari ikintu nyene gikaze
aho rero twibagiye bawozi bawibagira bawibagira uwo munsi mukuru basi nkibagira friend hanyuma bawibutse naho bawibutsa n'umuvyeyi bawibutsa n'umuboyfriend Facebook kundabikijishe gajari ikintobora bawibutswa nyene n'ama réseaux sociaux kandi ugasanga vraiment nta gaciro uhaye niyo kubwira ngo twicara hadusangire utamubwira ati yewe tujehe ariko Dacia nibwo buryo bwanje bwo kuyihimbaza yego rega nitwavyanze sivyo abuzani kitari muri introduce umwe wese n'uburyo bwiwe friend Dacia vraiment nawe nyene arawibuka umunsi wiwe kandi vraiment arawuha agaciro Sindagerageza. Ego mwe mushaka guha agaciro urazi nk'ibintu tuko turagira hariho umuntu aca kabuka akavuga ati rero ndashobora kugira akantu gato y'umugabo kari significatif Dacia araja muri makeup bakamusiga asa neza amakasha abwira ati hewe ndi ngaha rero ni muzi Comment? Swati baganje ndasoka tu Erega naje hajya narakwigiye ubu nare nzohora mbasa gucya wicara witeguye Uri ngaho warandespiye cyane Daniel Makado je suis là Mimikash kandi bagira bakati warandespiye go nzohora ni Zohora ni makisha Ashaka gutwenga muri TikTok niko bizoba bimeze nk'ubu rero kubera umuntu barateba bakamenyera ikintu akunda nk'ubu prochainement date ya anniversaire umuntu azoguha gift ya makeup nk'ufani kubera kugiko nabameze baramuha gift baramuha gift ya wig kubera baramuzi nyene ngene biba byifashe baramuha gift y'imodoka yo kutwara abantu muri voyage cyangwa bakamuha billet d'avion d'accord murabamwumva ozi nawe Facebook baramuha kareta bamubwira ati he demain hariho anniversaire yawe umenga zobatambe mbe mwaka zageze sumikanye zageze go l'année passée mbe twari bari kumwe ho est-ce que je sais cyangwa yarasize yani ya kera none wakujya oh mami tu quartet ndakuze nuko rero bakunzi bahire ico nico kiyago tugiye kuyaga uyu munsi tutangurire kuri DJ Fanny umunsi mukuru w'amavuko Rega mwajazo byinshi bivangavanze uyatangura kimwe oya n'ubundi ni juste ndasubiyemo ni umunsi mukuru w'amavuka niki ukwibutsa iki kuri wewe ego ukwibutsa iki utegura gute murakoze umunsi mukuru w'amavuko wawe wanje nkuko wabivuze mwose afite uko awihimbaza bivaye n'ubuzima wakumbura yakuriyemwo icambere je nakuze numva mama avuga yuko ivuka ryanje ryamugoye ko navukiye kuri clinique no muvyaje aracariho docteur n'interetse rero umva ngo nari munini gose munda rero biramugora kuvuka kuko mvuka urazi ko kera ibintu by'amasezerano bitariho cyane baragerageza uburyo bwose abaganga ko navutse undi munini maze gusohoka ngo sinarira nk'abandi bana sinarize wari warusha mama rero mva akiri ku gitanda acayibaza ko noba napfuye en plus yarinda umuryango wose wari urindiranye igishika ko umuryango ku ba papa bavyara abahungu cyane nigiye mama yarongorwa yabyaye umuhungu imfura inda ya kabiri wanje ishize ari umukobwa rero mva umuryango wose wari undindiriye rero maze kuvuka aho ntarira mama kumva hariya nta gikoma abaganga bose bagize ubwoba ati kabaye ivyo niyo ni inkuru mama yambwiye ngo yaciye ngo urumva ngo uyu muvyeyi yavyaye imva ukiri ku gatanda urava umva ntiyaravye burya ubabare nibiki ngo yaciye uruka ku gatanda ngo arafukama ngo arabwira Imana ngo ariko Mana ngo wari umumpaye none ngo uciye umutwara Jean ngo yaje gusenga ngo aca yumva ndarize aya rero ndomerereze bwa bya bintu byanje aca yumva ndarize baramukorera amasura naje ku bwanje basi rero mva
kuva rero nkumva nkiri muto igihe cyose papa yama yampimbarije uwo munsi mukuru wanje w'amavuko nkura ndabirimwo. Ndibuka ama 10e anniversaire na docteur bari bamutumiye yo muganga nyene ko yagumye tubona natwe igisagara cya Bujumbura ari gitonya abantu baguma babonana. Rero kuri wakuntu nakuze uko sinzi byaranse kumva. Nisanga rero ko uwo munsi mukuru wanje w'amavuko nanjye ndaho agaciro cyane. Abankurikirana ku mbuga zanje barabizi. Uwo munsi icyambere ntangura kujya gufasha abatishoboye. Antuka si nk'agaciro cyane byo guhimbaza ntarabanza gukora ico kintu. Ntagiye hano ruguru nkagura nk'amakaye nkashira abana. Ndibuka umwaka uheze nahimbaje umunsi w'amavuko n'abana twavukiye umunsi umwe. Mugabo bafise abavyeyi bafise amikoro make. Nagenda bagura amapampers n'ibindi. Umva nicyo kintu cyambere mba numva ko ndyohewe nkoze. Hama nkaba nzi yuko igikurikirana umunsi mukuru w'abagenzi baozi n'abandi nkabatumira tugasangira. Mbo bivanye na generation umuntu aba yakuriyemwo numva nyene ko nokora ikintu cyose kindyohera. Niko kujya rero usanga naguze impuzu zitatu zitandukanye. Ndinjira ni muri imwe hageze gufungura nkambara iyindi ngo gato nkambara iyindi. Mba numva nyene numva shaka gukora ikintu cyose numva kindyoheye umunsi wawe. Mba numva no gukora ikintu cyose kindyoheye usivye nyene yuko kumbure ko umuntu agenda arakura niko ibintu bigenda birahinduka n'amahobbies arahinduka. Maybe bizohinduka kuko navuga ati none nk'ubu zoba uri umugore w'umuntu ngo kuratubira abantu ngo ni usare gusa ngo bizohera abantu kuko abantu mwaza bambwira murashobora kuronga umushinga ntahe muvuga kumwe agusumvye ibisazi ivyo kubitegura kuri stade bo sindi nuko rero je ndabuha agaciro cyane kuko ufise histoire ndende yumva nawe wumva nk'ubu iyo bana ko napfuye kiyagiye no musi muko murambona. Reka tubanze tuje kuri Gleu mbere ko tuza kugarukako. Merci. Ok. Imfura mu muryango. Je ndi imfura vraiment. Na histoire iri touchante. Iri fise kubera ko je mama nyembwiye ko byigeze bimugoro ahubwo je ugituma sindiko ndabona n'amaniversaire nkiri umwana kubera haje imfura haje wa kabiri wewe uba wibagiwe wa gatatu wa kane duku amaniversaire twe muhira yaraba ariko ntibyari by'umwanya wose ago nkuze nko kuva kuri 16 ans je kuva kuri 16 ans vraiment naca amafaranga ndanatambika irundi bisigura ko nk'ubu navutse muri octobre nko kuva muri juin ndabika amahera jewe ya anniversaire yanje haje hano nagenda aba canke abantu twaba twarakuranye canke imiryango mbuze umuntu binyibutsa ubu nk'umufise imyaka batavuga mwaje kuri rezo sose vraiment barayizi 29 nkaca nibuka ko nigeze kubura nk'umukuzi na 15 ans nkaca nibuka nk'ubu yaza ko afise 29 ans abageze he biba bimeze gute donc jewe ivuka ryanje nama nibuka abari bashaka kuhashika mbwa batashika donc je ngize plus 1 je mfa kugira plus ni nkuko bonane mba njamye jewe. Ego jaja mugira ngo 5 4 3 2 bandi only ko je bonane yanje ni le 4 octobre kuko mba je bonane ntacimbwiye kuko umwaka urahindutse fine mbwa kuri je umwaka uhinduka le jour de mon anniversaire. Niho rero niyo bonane yanje vraiment niyo bonane yanje ngira amahera ntayagira umushinwazi fise amahera ntayafise nga ndashimira abagenzi banje si abantu bo kuvuga ngo barindire batumire oya avuga ati umve bavuga ati twagigira budget tugaburemwo turi 5 ni divisé par 5 turi 10 divisé par 10 abagenzi ba grave nabana beza nta fese turafetana kuri abantu baca bavuga ngo rushango nuko muyafise kaye je nawe bafise 30,000 mugane wa das no fumangira makeup habansa neza uwo munsi hama dusohoka tuduga hami Bujumbu mwabutse ikintu kuduga je Bujumbura na hanu nguma 360 combien jours zose na hanu nkorera na hanu ngira ama event magira abandi baryohe gure je nzoryoherwa ryari nkaca ndaba obi yanje no kuduga ni voyage
rero nico bituma ca ntora ca kintu mba maze amezi n'amezi ntakora nduga mu manza ni bon ya donc jewe kuri anniversaire yanje ni gushimira Imana +1 benshi bifuza kuhashika batigera bahashika. D'accord. Okay, mubabarire ngira mbaza ikibazo. Hanya ndakibaza abageze dukorana. Shaka mwishura la même question. Anniversaire isigura iki kuri wewe? Anniversaire isigura iki kuri wewe? Ikibazo cyane kitari. Satumire c'est vrai mugabo mwose ngarasisigura ku buzima bwawe. Arafise n'ukuntu. Nawe ujucishura ariko urabizi. Okay, nta tumwe banza mwishure mwewe. Okay mama. Jewe afite niumvira nka Gretha kuntu. Nimvira nka Gretha ko ndabuze kuri abantu benshi tungana kumfuza uburofa et puis ha munsi kavuga je ndamuntu akunda kuryoherwa deje atari na anniversaire maranje ari genda zikreya ese umugenzi waje duhuye vendredi twasohotse uje anniversaire twadusimburaniye ko umuntu afite chaque vendredi nandi ndamuzi avuga ko chaque vendredi ari anniversaire festival ariko urumva ni kuvuga ngo deja ko nkunda kuryoherwa n'indi minsi kuvuga ngo umunsi ko kino ubanira kandi Imana yahagushikanye urumva sindabi fata minego like hewe n'undi munsi nk'undi minsi no I mean oya kubera iki kandi je nkiri muto ndi anniversaire ngira imwe yari bisazi yari ya 7 ans ibindi navyo nibuka ngira n'umundi kera ntibagira ngo every shakane bari ibintu vy'ibirori hama rero effectivement ngira uko imyaka igenda asa hano bafise ama iPhone none makaga mpamvu utwo dusoni hibasiga interessant ndasi umuna asa ayitereka vuko nye ugabo ibari bati nta bafre fils urumva ariko bivana rero ko imyaka igenda ariko somehow chengi anniversaire yinye iheruka ma cyaje gatanga ndabivemo ako nukubera ibintu nateguye nkuko kwa Gretha la nepeze gati uyu mwaka bizogenda vumbi na yasho sinzoba ndi Bujumbura basi nzoba ndi Zanzibar canke nzoba ndi ruguru namana haduze hama ntivyakunda mwene kumisigenda bitekwera biravance ndavuga ibintu by'icicimba birahishe Iva arambaza na kimwe tsaza kwicara ahantu ni bon na shooting nagati ndazoga makiyaje n'ama shooting nayo Hosy manje ko bagenzi banje baciye ba shooting dasi arayikora nivyo je ndakunda gushuta udufoto yene mama Hosy Aba yego ariko rero naciye nduga le weekend ko na fese jeudi naciye ngenda samedi dimanche aga trip gatesa karuguru vraiment nayo bwaje nararyohewe donc rero je trouve yuko nugushimira Imana kuryoherwa ko uwo munsi washitse uri muzima hama yego nukuryoherwa nyene ko nsanzwe ndyoherwa de toute façon sibisha ndabikina ari umuntu yiforsa ati none wewe kutahora umeze gutya ubu niyo ndaye kubigira ya ivyo ngira barabitswe byo nsanzwe ngira n'indi jewe nyene nashikiriwe donc jewe umunsi maranje umunsi w'amakongolese umunsi jewe w'amavuka wanje wanashaka je nta n'ibintu vyatari mugabo nanje nibaza ko ni umuco nakuranye nanje je nanje nakuze mfeta cyane anniversaire mfeta anniversaire ku buryo hageze mama naramuruhisha agacambwira urasubiriye kakaguma kawe ako nagaterme ka mama urasubiye kakaguma kawe nta buguma ngene ngahi wanje mugabe gahera aciyangirira fete kandi vraiment yoshe mu buryo yabafise bose abantu twabanyigira baravyibuka rero je ndakunda anniversaire n'ukuri ndayikunda gusa nanje nta bintu vyinshi ndayimvira ko ngo ndayitebeko ku buryo hagera nta bintu ndategura rero kenshi nibijyanye muca mwicarana n'abandi ku mugoroba mwicarane kandi abari vya bindi ndagiye kwicara aha bansanga ariko je natanguye guheba ibintu byo gufeta anniversaire cyane ndonse umwana attention se yagiye kuri umwana je ndafeta anniversaire y'umuhungu wanje vraiment ababizi barabizi kakaguma naragakuranye wagaye umwana wawe nimba ntagasazanye ndafeta anniversaire y'umwana wiwanje nico kintu ca mbere
kiba kiri mu mutwi wanje mba mfise ikintu gishasha teme ni yihe ni jungle okay namba ari jungle twambara uku twigirira aha nyene ahantu hameze nka jungle yego gutyo Yataka ameze gutebe ngo yego vraiment jewe anniversaire y'umwana wanje ndari hagati gusa yizi ko n'amafoto y'amajinsi haje yarafise menga 2 ans yarakwije 2 ans ari indi y'ivyigisoda ari ibintu vya plage turagusubira ko nawe mama n'abantu bose bacazi kurezi ya muntu ewe bazifise oya barazirondera vraiment bose baje bambaye impundu z'igisoda umve ndakoresha na invitation na bashe shushu umve niho rero vyahindukiriye urumva ndavuga nta buryo bwinshi jewe mfise bwotuma niyitaho ngo niteho n'umwana kandi je sindi wa muntu ngo umuntu aje muri anniversaire yanje ndamwoblize ngo ko gutumira umuntu no kumuzimana kubisanzwe mu mico ya kera mu mico tuzi nuko rero sindi muri sindi umva ko notumira umuntu ngo isororere ambajije ahantu ndi sawa ingo twicara hadusangira ikindi gihe naco ndibuka ntafise vraiment ntafise ide nimwe yo gutegura kintu na kimwe nta kintu na kimwe nari mfise nyene hari habaye ca gihe co mu gatunguru abantu bategwa n'imvura kiye ikintu nakoze ni giki naravuga nta fete mbona simbona ingene nzobigenza sinariko ndabibona nyene vya fete ikintu nakoze ni giki naranditse aga text ndakarunga ama group no bandimo umuntu wese afise ikintu ashobora gufashisha abantu bo mu gatunguru acegeranya kimpe twese ngaha turafise impuzu wambara rimwe ikacigushisha wibagira impuzu twabitse ahantu tutakiraba nyinshi vraiment tutakoresha nababwiye abantu munyegeranirize impuzu igikomeye kuko Jesse nahura wa muntu aja guha umuntu impuzu yatabaguritse ngo agiye kumufasha yambaye yitabutse deja umuzani yitabutse uhinduye iki urumva ndababwira bazenyegeranize barazegeranya baranyegeraniza amasabuni twarajanye n'abadamu baraho nibazi ko babivyibuka hewe impuzu nyinshi naranose impuzu nyinshi ndazitwara mu gatunguru ndaziha abantu ndataha ku mugoroba nyene numva ko na fese anniversaire nko biruhiye kandi yo urezi induru ibihari hajya urabizi haba hari induru umwe wese abashaka ngo jewe inanje gushika naho nabihagaritse nkabihana bari umukuru waho hantu chef de quartier asigara arabigira ati wowe urabaza abantu bo ngaha bo gukubita ari wazaniye impuzu kandi impuzu amasabuni byo gufungura amakotex ibintu nk'ibyo rero jewe vraiment anniversaire nukuri mfise amafaranga nk'umuyamu yo no yikora uko kuntu DJ Fanny ni le 31 janvier kumwisho hewe amahera yaheze sawa sawa ntagande ego agira abahembwe le 21 septembre ego wewe vraiment barako bararonkesha le 20 abahembwe ama nawe mama peshi bon jewe rero yapfiriye he bacu ahubwo vyapfiriye ahubwo ubu niho navuga ko ndayifeta basi kuko ndanyibuka jewe biri different namukora ko jewe nibatswe nka Gretha twe nta vyo mavesi vyigeze bibo wacu nta rengo anniversaire ngo nifana ntayo n'umunsi n'undi usenge papa yaravyuka akakubwira choza nif mafie wakwije imyaka yinya hadusabira mbishaka gusengera papa cyane mama nawe mama yarahari mbwa mama nyene vyari biraho mama ivyo imisi mukuru ngira twemeze nka jewe kumeze nk'abahubwo usanga papa we yaravyuka akubwira ati joza anniversaire nyene akabikwibutsa abana cyo abana vyibagiye nyene tukira abana batowe donc ivyo imisi mukuru ntavyo nigeze nkura mbona nta duku nta simwa ngo ni mucongo wo mu bwana ahubwo umaze gukura niho omwa musi ndawibuka nkawumenya habone kitavuze ko umuntu awufeta de sa manière je dona tous muri imisi mukuru irashisha dayanka surtout ari ibintu nyene turavyibuka vraiment n'amaziyuka yarabirije abantu ngo bamugira mariage mukagira amajambo menshi muri mudose yo kuntumira ntibazize nzontumira mutamba ndambwira ati mariage yanjye ugerageza tuvuge amajambo make wateguye ntibirambirane urumva rero ni nko turarindiye wawe na ce genre iza irabajewe ari anniversaire wumva abantu bose babaje ari ibintu byene by'iwanje bose babaza baraba wewe bashaka yo ndavyanka gose byukunda mbashaka ntagire ibintu n'abantu bagandikira basho baye benshi n'umega bagira yo bageze ingabase birabaye byinshi diku yo ubunye ko amaze gukorera baziti ni mercredi ni jeudi iyo ndi ha congé vrai
gatindwi sinzokora ndakora ibintu byose akazi ko ndagakora ava avuga ati yindwi manazi bari kuryama kuruhuka kora hobby yanje ni kuryama no kuraba film. Donc uwo munsi wa le 1er juin abantu barabizi vrai mbandi oli programme yanje yambe bariyo oli sagana bihuriranye bakambwira ati none guma muhiruga umujyana ndayibutse umwaka nari mu Rwanda davye yanebaza mu Rwanda naho ngene sinagiye kwanga mu Rwanda ese byarahuriranye bihurirana ngiye muri vacances giye kuruhuka bwatsi aho kiko bihuriranye reka rero twinjoyinga tugera ife n'abagenzi banje n'umudu buzima no sinoja imisi mikuru anniversaire mba no mengana kucara haruhuka nakoze akazi kenshi umwaka wose reka rero umunsi batrisi wo kuba nta kazi nkeneye yage n'utelefone ambwira akazi nandura babizi ntumpa akazi ubukozi ni mu nkunda ntumpa akazi cyo mushaka kuruhuka ngirame haka mugoroba bagiye sanga abagenzi baje byo gusangira duhure turamukanye puis umunsi ugacuhera yaba mariage ari uyitegurira wogira tukicara nyene nkajya kuri ntuze kuri Medina mazi imigambi mfise abantu bazoyibona oya ariko utekane kuko si wewe diplome yanje yageze ndi mu Rwanda nararyoheye ko bihaye nahaye avuga ati hamwe yoza kubandi ngaha bagufa bavuga ngo ibintu ngo byo gutumira abantu rega bajus na bwaheze kuko malheureusement wigire bidadi urubanza rwa mariage hari ibyo mutego famille hariya ivuga ati umviriza umuhungu wacu tugira urubanza rusaguke wowe rero bisenga kelele ndogo mama kelele ndogo elle m'a respiré wowe ni wanza yagutwaye hanjazi wari wanza yuwanza sawa urumva nibaza ko ni umuco umuntu akurana ni mpamvu navuze kare jewe ngo sinahora abantu bagira imisi mikuru minini sivyo ni uko abantu badatara gute wowe uryama ku munsi wa anniversaire yawe umuntu wese afise ukuntu afise ibintu bimugera n'ibintu yavuze ati uyu nyefara ati je kintu tumba kinjohera neco nkora uwo munsi makeup afise makeup ibisad azemba amakanzu atatu imwe ibigira hari imwe zivyo rero gute nivyo akunda sivyo dani amara twari bariko baraharira ngo zijya mpuzu za Fanny none nizagura canke n'abantu bamuha kugira abagire publicité ahubwo kuri ico nyene ndasavye abantu ubuye ndashomere muze muzingurire umuntu wese avyibushe nka je yandondere cyangwa wagabanya ndagufinze ziya muzu ziruzuye muri garde robe ni nyinshi zikoza ahandi twara kwambara kandi ntarisubira kandi kwambara kandi cyangwa zigurisha ego kugurisha ari abantu bambye gukota nushaka kwigura vraiment umuntu wese azi ko nigeze kwambara ikanzu kamuryohera nukuri aza yishorere ndakenye ubunkene y'amahera nziza cyane ego ni nziza vraiment oya je nafise ko kuri Fanny Gretha yavuze ko abika amahera kuva muri juin ya anniversaire yiyo ruba rurenze Jani yaranyishuye kwanza nziga kanzu nizugura n'ama sponsor abantu bashaka kugaragaza kuko rero abantu bagira publicité à travers umuntu azwi no sivuga imyaka yose naziguze keshi nizo nagura mugandi buka 2020 hariho brand tukwa Coco Fashion ubuye sinki ivyabo bajya bayigeze kunyambika ikanzu ndavyibuka fashion neza yuko okay je kiba cancari urubanza rugutwara amafaranga menshi biraboneka vrai biraboneka c'est vraiment ngandibuka ko ari gihe tugeze kwa dukotiza amahera ufate igihe cyose nagira uko mugo umunsi ndavuga ati noneje ku rubanza rwanje ko haza abantu benshi urantegera haza abantu benshi hariko sanga hari n'umuntu ntatumi akavuga ngo uje ndi umufana wawe ugasanga ndavuga ati umunsi umwe reka ngire habe cotisation ya 20000 wote izo 20000 uravye n'ibintu bafungiye bife ayo mafaranga ni make mugajise nako ngenda burya muntu ankunda ko yo bikora ndabajya bajya mbega uyu mwaka nzoronka bangaye ko kare natumiye abantu haza n'abantu ntazi ubu nje nzo ndabe ko ico gihe utanzi wa 20000 cyagwa gakarata kugira akaze gufasha kuri entrée ndabe ibintu ko bigenda FNL marasanze n'abantu babikunda urubanza rwawe rugutwara bijingana gute urutegura igihe kingana gute jewe ndi umuntu nzi gutegura imanza cyane nta mwanya munini ibintu bintwara kubera kenshi
ndashobora kuvuga ati okay nduja uyu mwaka ndashobora kuja kuri restaurant kanaka nkagenda nkababaza ko bateka bambwiye ko bateka umva biba binyoroheye ndabwira ati fise abantu 150 mutanga bife kurangahe bakambwira uko bimeze ndavye uburyo mfise nca ndabaha amahera tishaka ibi amafaranga ngaho kwa bateguye amasahana ya uno mwaka wo hatanguye pool party hari abantu baroze bayibonye hatagiye ibyo koga usibye ko bandi bamwe batinya pisine atangiye koga mu gatondo hama ku mugoroba turaryoherwa hariyo ikibazo Ozi yavuze amafaranga iconye ntaco birava no mwaka abagenzi bariyongereye hariyo abankuye benshi barigiye servi bigira urumva ubufise bake Glo yatubwiye ko apanga amafaranga yiwe kuva nko muri juin akayabika wewe bigenda gute urafise nawe case iteguriwe ugo rubanza urafise abatera nkunga urafise ni ikintu c'abasokuru oyaye sponsor mbere urazi ko bo antuka abana bose tuvuga ko twavukiye mu gisagara turazi ko hariho amakonte nubwo bufise ka cooperative urimwo rero de toutes les façons ufise amafaranga abari kuri konti rero ucuvuga ati okay ndavye imigambi nateguye gukora kwa jewe nkuko Gretha yabivuze niko yanyeneje bonane yanje itangurana n'umwaka wawe n'umwaka wanje navukiyemo n'itariki byose niyo mavote burendo ndinjiye mu mwaka mushasha rero uvuga ati ro mwaka nakoze ibiki narosa ngahe eske iyo projet napanze gukora mu ndi mwaka hakenewe ngahe havuga ati okay aya mafaranga ndabona ko nokora mwaya nkakora ibi ayandi nkabika umva ni dufaranga tuba duhari mwese iki kibazo ngira mbaze kirabaraba natwe ndetse na Fanny okay wewe abagize ubwo uretse ko ndagufitiye umunsi wa undi nicaye hagati mwavuze ko ari umuco cyane uyu ni umuco yakuranye abibona ku bavyeyi biwe Antwe tansinze mwibuka grand cake bakuzaniye grand cake bagashiramo akabuji hagati ataki nyene araka anniversaire gasanzwe bakacagurira agafana kugira ngo bakwibutse gusa ko wagize anniversaire giya cake urukeke rumeze gutyo cyo kumutoyi ya bakacadushiramwo buji mugenzi yabingire karakana zari bitesa cyane ari mugenzi yabingire ivyo bintu kandi tukuze vraiment arayigura ku mutu acazana nk'ikibuji chake cha 2 cera no kwatia no gake narumiwe vraiment sana kandi kabara kantu kakuryohera kakwibutsa ko habaye anniversaire wewe harura ko ari anniversaire nyene ari fete ari uko bitegeza kugenda wewe wavuze ko ari umuco wakuranye urafise waravyaye uyo muco urawureresha abo bana bawe canke ubona uti reka je ndyoherwe bajya bana bazovyimenyera zifashe gute ura umwere bawe ko je navyariye muhira kandi bose baba nyine papa ko yakuntu yabikunda akakubikorera abana biwe umva no kubikorera abuzukuru ntaco bimutwaye n'umwana wa grand friend buka yuko na nyina muvyati uko musi yamuvyaye ko muga papa kawibuka kubera twamwerekeje kwa muganga urumva rero nuko nyene sinzi nuko nyene twakuze nuko nyene biri bleu bon nagira nsabe na sponsor dans 2 semaines y'anniversaire akayisi pour ngene shushe n'impuzu natangiye kuzigura rero kayisi amenye yuko ya anniversaire ya mbere uzingera yize sha ofite histoire je ntagize uvuga ngo ivuka jya njya rigoye nivuka jya kayisi ryari rigoye bisigura yuko shakane sauf ko ntafeta ujya musavuka yari nka fari ntakurira abantu benshi barabizi histoire ya kayisi ndavuga 15 yagiye kuba umuntu muzima après 4 jours je donc considère date ya yindi si considère umusina nibaruka kubera ko urumva mvuga ati okay naribarutse ariko nari merewe sinari ndyohewe kuko yari ameze nabi ngenda kuryoherwa nka après 3 jours 4 jours donc mana atawufese nzofete nazo wari umugabo afise umugore umugore ntegereza kuwufeta kubera ko ufite umugani wa Fanny yavuze ngo
mba ntahari iyo mama dasenga yatagira iki nanje ntaba hari Novembre yo kwamara amarira ashaka kufa nibutse le 9 Novembre yo kwamara amarira so kubera iki none ubu uriho ahari noza ndamuryohererwa kubera ko ndazi ko Imana idakora abaramarira mi sociedade rero mu gihe aragatwengo ndashinya vraiment donc nzomushiramwo pe nzomushiramwo mvuge acavuga Gleu wiga na Nikita ivuze yuguha amakado abavyeyi ega somehow na aba anniversaire ngo ari imfura Fata hari imfura ngo je ndafite tatouage ya date anniversaire ya Maya quelque part hari kimvuga nti bon ndashaka si date anniversaire ya Maya ni jewe dasya aho nabu umumama umva n'ubuzima bushasha parce que mariage yego biraryoshe murabana no mukundana no mwatoranye wawawa ariko urumva ariko kuba umuvyeyi ni kindi kintu cibiza watanze ubuzima we urumva donc wewe naho umwana wewe vuga ati urazi kintu ka mama jewe ndarushinja byana anniversaire si hondi wa ya we ntacu ni bonge ego je ndabifeta kuko confesser peut-être umunsi na bumu mama urumva ni kintu cyatarije ku bwanje ko ubuzima buhindutse hari ama priorité y'ibintu nuswa kwisarisha yamaze kubimenya yo kandi bararimba to you nta kintu kindyohera kandi akarimbo ka happy birthday to you afuma bwa to you so nzoyimuvugiriza nzoyimuvugiriza kwisaha kandi kindi naco je le 9 ni jewe ndyoherwa kubera navyaye sino kayisi ndamuryohererwa iyo le 11 niho rero mvuga ati wowe musi wawe ni le 11 niwe musi bambwiye ati ameze neza ubu ni bon urashobora kumwosa aho hose numva iyo misi 3 nagomba ndi muri sinigera ndyoherwa rero nivyo gushima hariho umuntu yatanga ikiganiro yumva kumenga urazi arahatse ikitakurira yani ntahe vraiment byose naraza kuyima iyo nahe neza cyane naraza kuyima ndayigo vraiment abantu batanga bumviriza ikiganiro canke baraba ikiganiro kumbura bibagira ngo tuko turajata tuko turiryohera anniversaire n'ibiki muko muragira mugabo murumva ko harimo inyigisho harimo kandi ikintu kiri deep ego nyene cakindi uvuga uti kabisa ça vaut la peine ndakunganiye Nikita au fait twavuze umwe wese we ziwe zo gufeta uyu ni makeup akicara ahantu uje no kuduga uyu ni fete grandiose uyu ni kuryama wewe ati urabona jewe nivyo vyose biri wewe nivyo au fait we yariyo yose jewe ndayishima yego uraryama oya kuduga no ryama nduzi no ryama ndi mu kandi ko ndaduga urumva yose arabikora amakanzu nayo urumva we urumva we yose umuntu wese comment afeta anniversaire ni vyiza uko bifeta kose gusuka wibuka moi ce que je déteste sindacanka vraiment ago kirasumba kwanga n'umuntu avuga ngo ngo ngera sesaza oya ngo ndiko ndasaza ngo fete kubera uraza abantu bifuza gushikana iyo myaka office uraza abantu bifuza kuba bon nuko nyene bafuye tutazi aho bari ubu unye sino hari umuntu deja makagara bamukitse abasiganye nk'imisi yo kuba bamubwira ati wewe simozo upfuye canke naho hari abantu bataronka nizo nguvu avuga ati iyo mfise amaguru n'amaboko no tamba iyo mfise yosura nziza no gira makeup kwe kino nawo cumwe uganya hari abantu nzi kuri anniversaire baganya benshi muza wumva ureka kuba mufite Natasha ngo ngako mu celebrity ngo je ndiko ndasaza ngo heraba ngo yenda kuje ngo 40 ariko biraryoshe ngo negereye ngo umunsi ugufa hariho abantu bapfuye Imana yampaye abantu bameze barutse hari abantu bameze gutyo ngo ndiko ndagabanya ibyo kubaho voila hariho abantu bameze bari serieux ego akubwira ati na happy birthday nimuzone munambira tuzi ko yanka umunsi wiwe vraiment w'amavuko ico ndacanka vraiment oya nibari yumvira ntibaba bazi point ngira ntabarabura umugenzi yumvira ati nk'ubu turangana yapfuye tungana abageze muri 30 abageze he peut-être bari president peut-être bari ikintu ko nyene ibanga ry'Imana tutarimenya sino nabe yiyumvira abantu badashoboye bakibaho mbwa badashoboye gufeta canke naho urazi uri muri prison nyene je ndibuka mu mugenzi wanje geze kukwiza anniversaire ari muri prison arambwira ati Gretha iyo nza kuba ndi hanze en fait ubu niho ngoma niho mbonye ko anniversaire yanje ari kubiryosha nkiri hanze nabona umengo biraho tu kubera igeze ndi muri prison ndakwemereye ko ninavayo
sindosaba kubikinisha 24 heures avant 24 heures après tudofita 3 jours rero nibaza kutabuza igituma ikindi kibazo ca mwese mfise ibibazo mama bararusha mfise ibibazo Gretha aratubwiye ico yanka hanyuma mwese twasanze murakunda guhimbaza ujya munsi bisabukuru hanyuma hariho abatakunda kuwuhimbaza mugabo batiyumvira nkuko wari kuravuga bafise ibindi vyiyumviro kumbure ivyabana avuga ati jewe nta gaciro ndabiha siho ndi nta kintu na kimwe agaciro ndakabiha sanzwe ko agaciro ndabiha muri we baje niko bavuze tusubite inyuma filme anniversaire yanje sinari agaciro tugire leo ama nkagira nkikonje gute baze ngene nkunda akazi sawa tugire ikintu gituma nakora akazi leo tugire leo baravuze ivy'imisi mikuru nivyo nta gace pana anniversaire ndaya sawa basi ivy'imisi mikuru nivyo nta gace sawa basi umugabo urumva kare waravyibagira ko no kudaha agaciro nkiri mwana nkiri muto ukiri mwana nani fitiye imwe ngorane yanyweye y'umwana ukiri mwana urumva mwebwe umuntu atavyitaho atavyitwararika apana ko nibaza ko uko uyifeta atari kushaka ko uyunda yifeta umugabo wa undi atanagakacira atakintu na kimwe no kuja mu misa ngo ashima Imana atakintu kimwagira mwebwe mu mwakira gute ndetse ushaka kumurikije kuko afise uko muri we abishaka ndafise na petit frère wanje nta gaciro biha uva turashobora gushuha muhira tukakora decoration mu nzu tukazana ibiki yiryamiye kandi muyikorera we abakuzine abana bo mu muryango bakaza we ataranye na anniversaire atarasohoka mu cyumba ciwe yiryamiye nkarinda kuza kumukwega cyo muri douche abandi bantu bashitse ngaho angana gute arakuze nunkurikira umva nta bikunda na gatoya umva nta nico bimubwira none muzomureki azaragira ivyo akunda yego kuko arakuze no ni kubera nyene tuba nyene ariko ni bya bindi kandi tuzokura nivyo bindi dasa yavuga je association bamfata ku nguvu ivyo bindi dasa yavuga dasa arashobora gufeta anniversaire y'umwana wiwe mu gufeta ko yibarutse rero n'abavyeyi ba Fanny mugabo mugende dasa bivuze bati ntiwo gufeta adashaka gufeta ora feta n'abagenzi bawe ugiye mu mwana atabishaka enye n'umuntu aryamye bati si anniversaire gusa no si ndavuge ambabarire urumva n'umuntu twate twa twakuze papa agenda ku kazi amara nk'indwi akagaruka rero iyo yabaje tumukumbuye gose tukiruka tuse kumuha yambi we ntiyashobora guhaguruka aho yicaye ntashuha nta kintu na kimwe amushakiriza n'umwana gushuhira umuntu yo papa yabazanye nk'abagifte yasuzaniye amakado muga wewe ntushaka kumubona umva barinda kuza kumamaga bite hitwa Floris ikintu mubanza kubona ashuhira ni giki nta kintu na kimwe turabona kuko nubakizi muzokimubaza si nta twakimubaje just tubwira ikintu kikuryohera abacu tuzotura mama biti gishika mama yamambwiye geta we nta gishika ufise gishika ni kwa be muga ndakunda abantu nta sentiment d'amour nibuze muri atwa bimbira muri hotel ngo mama ndakunda abantu ni terme yo rero ikintu akunda ngira ngo ni kwiga gusa mva arashobora kuba yirwa mu cyumba umususa ariko ariga kibaga no gufungura ukarinda kumubwira ati burya wowe wafunguye akunda gusenga no kwiga nawe ni sekunda urakunda kwiga yo ega numvise ngo ameze nkandi bakunda gusanga no kwiga yavuze grand frère ameze okay ameze aha umva ntavyo bahora rero umva umureka umuntu we yego nanje nibaza ko ari byo onye je nakubwiye nankutabi ubikritika ibisigaye wiryamiye ni bon ndabwije bivanye ku mvo nyinshi ibintu nkritika par exemple jewe ndumufana w'imisi mikuru sivyo ndayikunda vraiment hama wowe uri umufana w'imisi mikuru uragize d'abord je anniversaire yiwanje mwenyewe murazi ko nikunda siniyanka mba niryamiye
hama uragize umunsi mukuru ucunyobri d'abord gutanga amahera uravyumva ayo mahera banifitiye imigambi yanje kugura amata y'umwana untege je nta namagato ngiye kuri anniversaire mbwati je mwe muza dusangire fana cyane tugire ntavyo nzi mbwa nyene umunsi wera tumwagasi ndi kumwe mwana mwebwe ucunyobri gutanga amahera ucunyobri no kugura ikanzu uravyumva kuja kugira makeup guturi igitoro cyane ndagusange sinzano byabereye ngenda nk'isaha yose uravyumva ingozi nka Gretha naho uravyumva okay sawa wantumiye mwe ndafise twa kutaza reka ndakwishije kuri ndaheze ikimbabaza sico kimbabaza ni mu gihe ivyo bintu birabaye je sinaje hama ucunshavura kubera ko ntaje ushavurira kubera iki jewe ndumufana w'ivyo bintu bivana umugenzi wari we none ntibivana umugenzi wariwe ça dépasse bivana umugenzi wariwe nka nere okay basi reka bivana umugenzi wariwe nawe nyene nawe bari nera sivyo akambwiye ibintu nkumva d'abord bigahurira na swat murazi kuntu nkunda gukora akazi nkunda akazi bigahurira nifitiye akazi hama ndashaka kuza ibintu mbati ntaza gupfa bagenzi bawe bandi barahari baho bararyoherwa baravyumva baraza kubaza kugenda baryoherwa baravyumva mugabo n'a pas vraiment cœur ibisaba amaforomeshe ari misi mikuru Hosy à part ya anniversaire nta undi musi mukuru ukundi nta n'umwe namara sindazikunda deja umunsi mukuru wa peshi anniversaire ya peshi narayijemo anniversaire ya Kayisa 7h yatanguye midi kandi yarazi ngo bishitse amasaha meza kumbe vyahenze kera mvuga uhisha umwana 20h imyaka mfise nubahurira mariage amaze kujamo araharurika ntasikana fate nkajya uri muri rukundo hageze nka Saint Valentin urabuze ivyo ubanza aba boyfriend barushe change Saint Valentin yamigwa atabashe ruvize ari yaranza bakaba nashomera abashenyi ari yaranza bakaba bashwanye ari yaranza biba bimeze neza nakundana n'umuromantike nakundana n'umuromantike ndabwiye ikintu kimwe ana bagenzi biwanje banera iyo nkundanye n'umuntu barabanza bakamuca kamubwira ati tubwire ikintu kimwe wowe ukundanya na Hosy ameze gutya ibintu by'amashugwe ibintu byo gushuha ibintu byo kugira ariko bama bayaguhaye amashugwe na Margaret izo mpanuro turatubona ama post ego ati nabonye ariko atamashugwe mu modoka n'ibiki jewe utari romantique ndabikwinjiza musanga wabikunze ko ugira umusoda akacura n'umuntu umva nakubaza ibyo bintu ngo kandi rero uze kwevugaga kukiga Jesus Ntabwo ndi umusoda harya amaso agenda na bukeya aya maso ararerembura gutyaye Mungu wema d'accord njera ari ibintu ariko aravuga gusa ariko aravuga shushu urumva ariko bivuga ngo atasiyo n'umuntu ajya mu rukundo agapostinga ujya bafise akantu kari muri we kakubyohego rukundo arabaryoherewe mama barimwe baryoherewe ngani mu kiganiro umva Fanny ari ngami mu kiganiro ari mu kazi kandi ari muri mood y'akazi kandi ni botwe turi mood y'akazi ariko kimwe cy'akazi aha aya turibwira dutera inkuru si Fun&facts turi ngabwira dutera inkuru abantu bivuga ngo yuko ari umuntu ariko arazimira cyangwa cyazowe naraza kiganiro umuntu ariko arazimira aga amaso ariko aragenda urumva bivuga ngo yuko uhuye n'umuntu gutyo onye atabikuba bwa mbere urahinduka niko uyo muntu tuvuga ngo ndetse Fanny arahindutse washaka umwana mwiza umuntu akakorera ikibi gushika usigara umuntu w'inzigo siko wari umwana mwiza Fanny n'umwana mwiza asigara umuntu aguma akurandura kinjoza niko ushobora kuba wari jare umusoda ewe gwatumviriza biragusha ingo tujane ngenda gutwara aha naha akiri kadowe nibirasha yitwore ndogwana kinyu ushaka sawa ego sikana kantu kameze gute ndabwiye ikintu kimwe niba simvuze ngo ndaha ama surprise ngo yose ngo arambihira si yose ambihira muga ukishaka kushangira surprise urayumvira ko vraiment mbe mukundiki si Hosy sindayikugirira uticwe je d'abord siko nkawe kumbwira yuko hari zingyohera vraiment hari zingiro nkumva warashima umuntu buto buri banane nkumva ko ushaka kurira mugabo ivana d'abord n'uwo mwanya ndi meze gute muri uwo mwanya uravyumva hagoragira ikintu kikuryohera kibaye mu mwanya mu sinzi ikintu noba nikita ya dasa sinzi ikintu noba ndimwo mukangira surprise nkumva umengo
muko mukora iki ngaha ibaze bica bihinduka direct ndiyumvira kwanza bajya abantu banyumvira heureusement ko abantu babizi ko abantu tudateye kumwe tutiyumvira ko narigeze kumara ukwezi ntatwenga je nkunda gutwenga nigeze kumara ukwezi ntatwenga kwezi kose fani kori wabaye igihe nigeze kubura umu boyfriend mbona amaze nk'ukwezi kose ntatwenga mbona nimbabaye cyane gose rero ndibuka abagenzi baza kungira surprise nyene kugira basubize muri mode iginyo bararibonye mfata hari ibintu ucu usanga nyene byakujemo bayimeye kubera iki jariko naje ndakavuga Eva arabizi ambwiye ngo ndafise ngo anyandikiye ngo ndafise ngo anza gutwara yo je ndumura afise anxiety ari amatrouble abantu tugendana anxiety je ndafise anxiety yo kuvuga ngo ewe haza kubiki ubwiye rero ngo Zendi ngo hewe ndakeneye kutuvuga ndagukeneye kandi ndanga umuntu nawe Gretha tureke ngo umugabo wawe umuntu wese ngo hewe ngo ndakeneye cyo tuvugana ndagukeneye kimbwire ndenda kumbwira ibintu ngo nazi da ive ndambwira sheri fumumbwira aho tuje hama ikado ntaje ikado ariko pana ngo hewe nambara iki magarika kazi sezere hama ifoko je ibintu ndabipanga imbere basi unzanira akantu no kukazi hari gihe nkanguka bwa ati okay vyaheze vyabaye iva nzaniye kadoka ati vyaheze tuje mu modoka abantu bari kwatubone no kandi anose dansi irazareka tukufotora c'est bon umve je noja kuri stade abantu tugire dusubire inyuma gato hari ikintu yavuze ngo ozingo kotiza ngo ni anniversaire yawe gukaca ngo uvuga ngo mahera ngo bimeze guca nka ry'ama groupe je nico navuze ubwa mbere hari gihe anniversaire yawe bivaye n'abagenzi ufise igera baza ati Gretha anniversaire imana ro 4 octobre atangura kurivuga Gretha septembre utandukanya abagenzi n'abamwe babaye umuryango nivyo nagira mvuge hariho abagenzi baba bose waronka ngo niwo ronka bapfa naje muri anniversaire ari babandi nyene kuvangira kuri 18 ans bakiri babandi nyene kuko hari abantu bafata urubanza nk'ugwi wawe nagwa akarori babandukanya hari umubyazi n'abantu bakreya ama groupe ya baby shower brother shower bakaza gutama umuntu mwiganye muherukana ku mpera y'ishure siko tuzivyageze ya ico vya mico na bw'abasindi baziko babitahura utaje mu sino jewe ndi close na wewe amakurse yawe ni nkayi wanje urumva ntibarindira ngo bamusaba amahera ngo ozi ngo afise anniversaire ahubwo urubanza rwawe ni nk'ugwi wiwe nogira isoni yo kubwira abantu 30 ngo ndafise muri groupe ngo nimuzana amahera ngo mugitana mivana n'abantu uri kurabwira Fanny n'umu celebrity kugira afishe hazo ushaka ni ategerezwa kubigira kuko ari abafana atarinda gutumira bizana rero kuguma uzimana abantu tatumiye uzimana abantu peut-être benshi wateguye 100 personnes ukabona haje 150 c'est très normal kuvuga ati ukeneye utamira anniversaire yanje ameze ukuntu jana ubwati yo naya ndabagurira imwe ya mbere peut-être ko nzanije après bizanye uri gurira ndakunda abantu bicara hanze bashira kuri statut ndingeneye ndashipere je urazi ico ngeneye ndahana novuga kuri ivyo onye ni vyiza vraiment umuntu namba yavuze ati ntangishije amaheraye ni wowe ushaka urajayo canke nujeyo hari itegeko rihari agutumiye ariko agutumiye aca kumenya ngabo ntuye biri bizarre mwe no kita kumbwira kari mu anniversaire yanje ariko no kwigurira ibaze birabisha cyane haro club narimo ya muri ya Hota Hact tellement tukoma tugira amakamaraderie dimo amafete tugango mubimenyereye turabimenyereye boto mubimenyereye ni we yaje ubwa ntidusangira twicarana juste unyandikira nibibaho bameze gutyo hari abantu bameze uko ahubwo se aranakubwira avuga yakire groupe yagushizemo abacagira message rusange WhatsApp fosha kuri blog mbo ikiganiro cabaye kirekire tugira tubike bahanure nibaza ko twari twavuze ngo nta Fanny iza kujamo byavuye biryo umve niyo gusa nibaza ko mwaronse harimo ivyo mwize mwumvisemwo hari ikintu tuvuga ukacuvuga uti hewe kumbe ca kintu cyane tukavuga ikintu ukacuvuga uti kandi ikintu mpora ndakigira gutya rero bantu muko muradukurikirana n'ukuri kw'Imana ntawe tubujije kugira anniversaire nawe dutumye kuyigira
umunsi nabigira Mwese uko avyumva. batagutawe nko batara kwa nta bugenzi wanje ni wowe kazi mwaryohewe victime wa 72 mu gihe uzi ko ari ivyo ukunda nimba ushaka kuboregwa mama victime wa 72 ngo bagenzi badasekorana kuko imana birashisha abantu bamaze kwenya n'umuyigira ibintu nka Fanny yagizaga ibintu muri skandale abantu baje barabipinga bijya bintu ni kubera bajya babipinze kubera atashobora kunda ni kwashane ko bishaka ari uratwara abantu bapinga ikintu kubera as long as wari ibyo ushaka ndibuka hari umukobwa yigeze kuvuga ngo ntarinze kuvuga nyene muri industry ngo abantu bagira makeup ngo bari bizarre ngo bari babi urumva uvugiye kwisiga uri mu ngumva ngugiye kwikora kugira ngo ngurushirize nzo kugira umubona ngo ari natire ngo tubuze amafaranga twoyigira iminsi yose okay uzopinga ikintu mu gihe uzobona ko ico kintu agikozwe kirakwafecta wewe donc hari ikintu kiragunganya amahoro cyane kiragunganya iterambere ryawe mugabo mu gihe uzi ko nta kintu kimwe kigukoze ko ntaco kikugize nimba ikoze nabi ntibikuraba endelea ya maisha yako sivyo. Okay. aya mama mwakoze cyane kuturaba kuva mu ntango gushika duheze turashaka commentaire zanyu mugire ico mubivuzeko turashaka ko mukwiragiza iki kiganiro kuri bajya abantu mubona bagikeneye turashimira abatumire bacu ubona batwihanganiye tugakora kandi ikiganiro kiryoshe cyane cyanjyoheje yo vraiment mwe sinzi umubaza wewe twagiyewe natwe merci je sinababujije kuvuga ko wazi ni kuona ma question mengi ego igana ncakuraba kandi wari kuja munago yatanguye avuga ngo aza kuba yahoze none biheze banyinjiri tuzagira suite la vendredi je naryohewe nimba uryama umunsi wawe urawufata neza tuzogirira hamwe mbameze neza tuzogirira hamwe kuja gutembera yego nivyo ubundi bige nivyo vyanje tuze murantwara tu hari mwakoze cyane DJ Fanny wakoze cyane kutwitaba warufise ibintu byinshi urimwo watwikoreye wakoze cyane nanje ndabashimiye kwa mwanyumviye ndatswara abantu benshi bujomba benshi mbwa mutabiyumviri nanje ndabashimiye kubona mwanyumviri le nawe turagushimiye cyane kubona watwihanganiye tuzokuraba ejo natwe murakoze namwe tuzogusubiriza mu ndumane ejo tukurabe ego shon hama tuzakora ego vraiment turabakumbuye my girlfriend ndafise ibibazo nshaka kubaza my girlfriend bye bakunzi bacu turabapenda sana bizu